Oh, hello bakunzi ba Kibonobono Media, turongeye kugaruka ku yindi nshuro nkuko twabibasezeraniye. Hano niho twigira mbega iterambere rimeze gute, mbega 2040 bimeze gute, 2026 bimeze gute. Rero ni Kibonobono Media ya TV yanyu canke cakimenyesha makuru canyu congeye kugaruka kugira ngo kumbure kirushirize kubahishurira bimwe n'ibindi bisa n'ibihishijwe, ariko kandi byose bituganisha ku iterambere. Rero uyu munsi turi kumwe n'umutumire udasanzwe, numwe mu bavuga yuko asanzwe ari abanyamitahe muri shirahamwe canke mu muryango agize umwe mu banyamuryango bikibonobono mu Burundi. Rero nibaza yuko si umuntu muto, nibaza yuko kanya aza kutwibwira, ariko imbere ko twibwira nta bindi tubasaba atari gukora like, gukora subscribe batarayikora, no gukora partage na commentaire kumbure kugira ngo turushirize kugenda tumenya ibitandukanye bivugwa hano. Rero ntavuze rero menshi, reka mpanze mekaze umutumire wacu muri make atwibwire, atwidondoro, sanzwe agaragaza tutanga umwidondoro wawe nyene, tuvuze umwidondoro n'umwidondoro, hanyuma kumbure turakoza n'ibindi ariko batwibwiye. Ego mahoro, ndabaramukije abantu muri ko murakurikirana ibiganiro bica kuri Kibonobono Media, abari mu Burundi n'abatari mu Burundi, abaza kubikurikirana babishizeko umwanya uza kuza. Jewe ku mazina nitwa Simeo Bankunguka, umwe mu banyamitahe, bazi bwa ndi umuntu wanyu, ndi umunyamitahe muri Kibonobono. Nkaba sanzwe keshi ndangurira ibikorwa muri Bujumbura Meri, aho sangwe mba muri zone ya Kinama, ariko kandi nkaba mva muri metropole, ico twita metropole mu muryango wacu, ico yita intara ya Ruyigi. Ego sinzi murakoze muravuze ko mwitwa Bankunguka Simo. Mbega kubera iki Bankunguka bya byaje gute? Gato sinitwa Simo, nitwa Simeo. Simeo Bankunguka. Kubera iki Bankunguka? Izina ry'umuryango kandi nkunda cyane. Ego paraporo mbajije ati mbega hagati ya Simeo na Bankunguka ukundike? Je nkunda Bankunguka ko niryo zina risigura neza umuryango iwacu, umuntu arivuze urumva. Byaje gute mu bisanzwe kumenga yafise ikindi kintu bitekeye? Irageje guca ku mayange, ngira ngo bifatanya n'akahise k'umuryango. Ego mutama yarinyise nkuko nabandi bayitwa, afate kuri kahise k'umuryango w'iwacu ni mu mico n'imigenzo y'abarundi. Ego murakoze Bwana Simeo, murakoze kumwidondo muduhaye kandi ko muratubwira impamvu izina ryaje. Hari impamvu inyuma yuko musanzwe muri abanyamitahe muri muryango wa Kibonobono mu Burundi, mbe mu buzima busanzwe canke kahise kanyu mwari bande canke muri bande mu buzima busanzwe? Ego mu buzima busanzwe sangwe ndi umufundi kuri by'amatara, nabwiriye formation electricité, byo kwesara amapano solaire, surtout dans le domaine de l'électricité renouvelable, bikora. Sangwe kandi n'umwuga wo bita plomberi n'uwo ndakuzi. Plomberi ni kuvuga gukora amazi. Gukora amazi hama no kwisumamwo mu bundi buzima, ariko qualification académique nize iki vyigwa bijanye na philosophie. Ego dans le domaine de la science humaine et sociale. Ego musanzwe wize ibijanye na philosophie, ariko uriko batubwira imyuga ukora sinzi ko gutabitaba neza, umenga ntifise aho bihuriye cyane na philosophie. Kubera iki? Abahinga bavuga yuko philosophie ari ubuzima, kandi ugiye kuraba neza ibyo bita philosophie, umuntu wese naho yoba atabyize usanga bibamwo kuko bigize ubuzima bw'abantu. Kuba rero nkora ibidafise no kwita qualification académique
petete n'umuntu atabitahura ariko ku muntu abitahura arumva ko biriyo ego ego Eh. ubwabo ivyo bindi navyo nagendagira amaformation amwe nk'uko umuntu aza arisumamwo bukebuke ikintu akagikunda hama akacinjiramwo neza irakimenye ego mu yandi majambo nubwo byafise aho bihuriye na filozofi ibyo usanzwe ukora mu yandi majambo twakuramo ikindi kintu kivuze ngo kwiga no gushira mu ngiro ibyo wize n'ikintu kimwe hama kandi nuko kwiga ibyo wiga byo byose ukagerageza ukarondera n'andi hantu ushobora kubisumamwo nabyo n'ikindi kintu nibaza yuko twashobora kubishira muri ubwo buryo mba nize ibijanye n'ivy'amategeko ntibisigura yuko ntoreka kuja kwiga ibindi bishobora kunsahiriza nashaka ntabaciriyemwo mwe muriko murambaza ivyo umuntu yiga kenshi abihabwa n'akarere yakuriyemwo n'imigisha yagiye aragira mu mashure ariko ntibisobanura yuko ari byo ashobora gukora cyane gusumba ibindi urashobora kuba umuhinga mu kubaka mugabo utize gene civile ego nk'abantu turi ngahi Bujumbura turabona abatama bava mu zarirare arakubakira inzu igeretse akaduza hariya ariko ugiye kuraba neza ivyo qualification academique nta nakime kiri kandi ukagiye no kumukompara n'ubundi yagiye yize za ETS yize ari kirira tumenyereye ugasanga vy'ukuri uwo muntu hariyo uwo muntu avuye kwishura ibi nakeneye kwigira uwo muntu ataciye kwishura rero qualification academique nivyo umuntu akora kugira bimere neza hariho rimwe urasanga bifite itandukaniro mugana hatari mu myuga yose murakoze bakunzi ba Kibonobono Media ntimpabwe mwimba ngo twaba twataye intumbero oya turi mu ntumbero tugomba ko tuganira ku bijanye n'ivy'ikibonobono muri rusange n'iterambere kuko aho ubona ariko aratwereka yuko urashobora kuba wize iki ariko kandi ntibisigura yuko utoshobora gukora n'ikindi umva ko yize filozofi ariko kandi kuri ubuhinga afise ubuhinga mu byo gukora amazi mu byo gukora amatara no gukora ibindi bitandukanye rero bivyerekana yuko inyuma yuko umuntu yiga ibindi bitandukanye byinshi n'ibindi no kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu buryo n'ubundi bishoboka rero bwana Simeo ego nyakubahwa utwemerere rero ego hano uri hano nk'umwe mu banyamitahe muri Kibonobono cyane cyane twagomba utubwire vyagenze gute wabimenye gute wabikunze gute bega nta makenga wagize ariko tugende buke kimwe kimwe Kibonobono ibijanye na Kibonobono wabimenye gute ryari ego jewe hariko harahera nk'amezi 3 menye uwo mugambi wa Kibonobono ngene nawumenye nawubwiwe n'umugenzi yari yawumenye kare cenda kunda gukoresha n'imbuga ngurukana bumenyi ariko narasoma nkabona imigambi mwimwe nuba Kibonobono narigeze kubusoma ariko sinabaye interesse cyane mugatwicaranye n'uwo mugenzi ndanumva nawe arawumbwiye cyandinjira indani turaja kuri YouTube ico gihe menga nta TV Kibonobono yari bwibeho twabiraba kuri yaga tech hariho n'ayandi agaciro media hose tukabiraba ko tukayibona umwubahwa David ariko arabitanga ibiganiro ico gihe ngira ntiyari bwaro nk'abandi baza baramufasha ntawo bimenya niho nabona umugambi mugabo kumenya wumbwiye amakengana yo ntiyobura ntiwofata imitahe yawe ngo ushira ahantu utumvise nyene yuko kuko bavuga yuko haje amafaranga utunze nage ufise mu mufuko wawe ayo umaze guha umundi muntu ari kubasha bw'ubundi muntu burya nka 60% ntabarayi wawe ya niho naca ambwira ati warafise biro ahantu uteruja uvuye kuri kote buja kwa Sioni impande ya OK Bazar afase ya OK Bazar nahoze hari radio Buja FM fisa akanya tuzojane niho nashanza mbona ibikorwa bakora mbona ubuziranenge bwavyo camvuga ati naje hinge nifatikanye n'abandi naryo umugambi naye nawe utahuye cyane aho rero niho namenyeye uwo mugambi wa Kibonobono okay uraje n'umugenzi wawe murashitse aho ibiro ya Kibonobono iri hanyuma kumbure amakenga mamwe wari ufise arahera mbega uyu munsi okay umaze kuhabamwe umaze kubibamwe ni gute wawandanije ubibona gute just warashitseho urabona yuko
nta makenga ufise hanyuma umaze kubibamo ugashiramo imitahe wabonye bibandanya bimeze gute canke nimba ari nino munsi ubona bimeze gute? just novuga ngo nta makenga nagize bamwe ngo yaraheze ahubwo yaragabanutse kuko hariho ibintu bimwe bimwe nakubwiye ivyigwa nize bakubwira ati umuhinga w'ikintu ni igihe. Rero igihe ikintu utashoboye kugitahura ugiha umwanya kikagenda co nyene kiritunganya ku buryo amakenga ahera. Ari ikintu kidafashe naho usanga rimwe rimwe naho nyene cikuyemwo. Reka kuva ico gihe menye kibonobono naraje ndaza kuri biro ari nk'abandi nabwiye umugambi bandungikanya amafaranga canke nabo ndabazanye hama turaganira n'abantu bamwe baba abari muri biro central canke n'abamaze kwinjira mu mugambi mugabo duhurira mu magroupe ninjira in box nkababaza ndumva neza umugambi ingene wubatse n'uburemere bwawo ufise nihangira uzotugezako. Niho jewe bimwe bimwe ntashumye nza ndabaza cenja ku ma YouTube ku ma Google nk'ibiciro bakubwira ati kibonobono ifise agaciro kanini ndaja kuri Amazon kuri Alibaba nkavyirabira ingene bariko baragurisha ibintu biva mu kibonobono nkabibona mugabo harageze kuza ikibazo kimwe mvuga ati none twege mu Burundi ibi bintu kabantu bisa mikoroma nkabona biguzwa amafaranga menshi twe bizogenda gute hamwe tukirimyeho bizodushikana he. Niho uwo munsi nje kuri biro kwinjiza kunzanya umuntu yaje kwinjira pardon niho naca Imana ingirira imigisha turahura n'umuvizionere wacu David aca turaganira gato ndagacishamwo niho uwo munsi yacama kanga turaganira yaramaye iminota 20 turaganira aranyereka ibi nibi ndabona yuko ahubwo hari aba partenaire benshi bari mu bihugu za Amerika za Canada za Australia za Belgique za Swede biteze ahubwo yuko twora imikibonobono tukagirima cyane biteze kugura ro produit uvuye mu kibonobono ivuye iwacu gusa barindiye ko turonka quantité suffisante kugira ngo tubarungikire ivyo bivuyemo. Ego je naca mbona ati ahubwo rero twacererewe tukirime ko marché de kurema iriho tubuzwa n'iki kukirima kandi n'amafaranga ariho tubuzanwe iki kukirima. Nivyo rero byatumye bimotiva cyane kubona yuko kibonobono ari inzahabu nkuko umushefa akunda kubivuga mu biganira zaratanga ari inzahabu yamira hejuru. Kandi nawe bamaze kubona yuko ikibonobono ari inzahabu yamira ku biti hejuru. Je ndabibona kuko uravye n'amavuta tukora ngaha bwa mbere atarakorwa n'ubumengana ibintu bisanzwe mugamaze guhingurwa nkabona bimwe ko je ndamaze kumara gucupa bibiri kibonobono ndabukoresha ivyo numva yubambwira bivugwa ibindi nkabirondera kuri internet hari ivyo noshingira intaye mvuga ati ibi nivyo kandi kuko naje bimaze kunkorera ivyo bintu bavuze. Hama nkabona kandi nigene amavuta y'ikibonobono nk'imurere bwa Afrika ariko aragugwa siritu nka muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Kenya nkabona ahubwo twege bayagurisha 15000 menga ntihenze ugasanga handi mugabo ugiye gushira amafaranga y'amarundi siritu nki muri Kenya hari abagenzi ifise maze kuzandabaza bazi ibi bintu ngene bigugu ugasanga ushitse nki mu marundi yogwa nki mu bihumbi 100 kajya kantu twe tugurisha 15000 hamwe muri Tanzania ugasanga yogwa nki mu bihumbi 70 by'amarundi haca mvuga ati ni kuki twe tudanaza amafaranga igiciro gito narigeze kukibaza bari muri marketing bacha bavuga ati turacafatisha isoko kandi n'abantu bazoze gushinga intahe kuvyiza amavuta y'ikibonobona akora. Je mbona ati noko ningaha bikundwa ni hanze bikaba bikundwa isoko zikaba ziriho buzwa niki kuja mu mugambi no kububwira abandi no kukirima. Ivyo rero nizo motivation zanje je maze kubona ibindi navyo ntarabonera inyishu nk'ivyo bavuga ngo haravamwe igitoro ivyo sindabipinga cyane muga ivyo nzi vyo byavuga ngo haravamwe amavuta y'amamoteri ivyo bugiye kuri internet ibihugu byamaze gutera imbere bikirima cyane maze gushitsa ubuhinga kure ivyo byose biravamo mugabo kuba makenga kubera tutarabikora ntabura ariko kubera shaka ina kubira umuhinga w'ibihe ari umuhinga w'ikintu ari bihe buke bizoza birikuramwe narirya twe tukiri mu ntango twoja twitega
yuko umugambi wacu wo kuca ukora vyose Mm. ariko hazogera igihe tubishikako kandi si kera nuko gusa abarundi twokumva yuko ico dukeneye ni matière première arico kibonobono. Okay, murakoze. Murakoze Wewe rero gushima. wabaye umunyamitahe muri kibonobono, hanyuma urahejeje kuba umunyamitahe, kumbure uragiwe n'amageme meza. Urabajije umuvizionere yazanye kino ciyumviro uko vyifashe. Mbega uyu munsi mwoba muba mugeze hehe, ibi byo bigerewe fatiye ku byo mwamaraganira n'umuvizionere nimba yarabikubwiye? Mbega twitege ibindi bihe bizoshika? Mbega muzoba sinubwo turashika ibijanye n'ivy'amavuta, mbega mwiteguye kuzobigenza gute? Ariko banze mutwishure uyu munsi igikorwa kiko kirakorwa cane kigezweho wizanye na vision y'umuvizionere. Uwo mugambi uko nawutahuye kandi nuko umuvizionere wacu David abisigura, turarengeye kuba koperative, ariko tutegerezwa kubanza kubayo kugira abantu tubegeranye tuyegeranirize hamwe, hama amategeko nayo azotugenga tuyigire hamwe. Abanyamategeko baruzuye mu gihugu, kandi igihugu gitagirimwe abantu benshi b'incabwenge, turabe ingene twagutumbereza. Umuvizioneri wacu avuga ati ni programa igizwe n'imigambi 32. 32 yose. Kandi ariko arabigusigurira ukaraba cewe naho bimwe bisiga ariko byinshi ndabitahura, ndabona yuko bishoboka. Yego, kuko ibindi bihugu byamaze gushika ku rwego rwo kubaka nk'ibintu bimara ibihe binini, bisanga birimo nk'imigambi 10 kuduga. Ivyo bintu avuga turabona ko bishoboka. Nk'abantu bakunda gusoma barashobora gusoma nk'ibintu bita economie sociale et solidaire mu bihugu bitandukanye, za Buraya, za Amerika, n'ivyo bihugu by'abashinwa canke by'Ubuyapani. Ivyo bintu biriyo. Rero ndibaza ngira Imana yamuhumekeye yisunze kwira amara bituzanira muga kubera twebwe tumenyereye bya bindi bya karabatu kakanwe satuntu twanje, umenga umuntu atubwiye umugambi agomba kutwiba. Narijya hucu usanga ari n'umuntu nkuko yamavyivugira atava mu miryango ikize, kandi atava mu miryango wovuga ati rafise igihagararo iterana ubwoba. Ashaka bagomba kuvuga ati uwo muntu inzara iramwisha agomba kutwiba. Ariko siko twari dukwiye kubibona, twari dukwiye kubona ica tweretse ama tugagikora. Igihe twabona kagiye gutirigana tukamugorora, kuko se umuntu wagira mu kirere n'umuntu je ndiko ndamubona n'umuntu menga arasanzwe. Ariko amaze kukubwira ukumva umutwe wiwe umutwe munini gose wagutse. Ego murakoze. Turababaza mbega uyu munsi ego nari navyibagiye gati kibazo, nari nagiye kure uyu munsi, ariko byose byari bikenewe aho societe ituye. Bambabarira abantu bibaza ngo ni koperative, je nkunda kuvuga societe. Aho ituye turacari mu bintu byo kwimenyekanisha, kwimenyekanisha kugira abantu bose batumenye mu gihugu, dukoresheje amaradiyo, dukoresheje menyesha makuru, dukoresheje n'imbuga nkoranyambaga byo bita réseaux sociaux, kugira umurundi wese natokwinjira mu mugamba azobe yarawumvise. Niho rero ico bise mu majambo make ico bita sensibilisation et identification. Ico rero giheze niho hazoca haza kwiga by'ukuri umugambi wandikwe gute, utunganywe gute, mbega worongorwa gute mu ntara, be ni bande boza gusiyeja muri assemblée générale, batiye ko turi mu ntara zose, kuko assemblée générale y'abantu bose hanwanyi bose yogorana, mugahari abazoserukira abandi, mugaba baserukira igihe uwo mugambi bamaze kuwumva. Ego hama ngerageje kuvuga nk'igifundi ciwanje, babuze identification et sensibilisation ni nk'umushinge turiko turategura wo kubaka ko yama etage za niveau 32. Umushinga udakomejwe ugashigwamwo beto ikwiye, ugashigwamwo ivyankenerwa, turafiya risque yuko inzu yacu tuzoyishirako uzubone iraboma cyangwa umushinge uranyitse. Niyo mpamvu bavuze ati irimo ikibonobono tukirime, hama ivyo bindi biza mu nyuma ibivamwo turamaze kubibona. Baraba ingene Uburundi iryahangiro tubifashijwemwo n'abajegwe kwerabora ama projet stratégique économique y'igihugu yo kuba igihugu giteye imbere 2020
na ibihumbi 2040 hama kizoba kiri igihugu cifashe 2060. ego tuzoyishikako n'ukuri nta ngorane. Okay, murakoze. Bwana Simiyoni bavuze yuko muriko muramenyekanisha umugambi muri rusangi na cyane cyane kubona hariho abarundi baba bari kure, nibaza yuko rimwe na rimwe biba bigoye kugira abantu amakuru, nibaza yuko bishika mukabasanga iyo baba bari mukabamenyesha, mukafata ingendo, mukabasanga kumburengera mu burere ko nitwizera neza aha iwacu mu Burundi ko abarundi bakoresha imbuga nkoranyambaga ari nka bose. Nibaza yuko byo bishika mugafata imyanya mukagenda mukababwira sinzi. Jewe ndi umuntu burya nkunda no gushira ku mastati ibintu bike, ariko narihaye ihangiro yuko byagoranye mu minsi 2 haca ko statiki bonobono kugira ngo abantu babimenye hama bambaze ati ivyo bintu nibiki, hama babimbajije ngerageze kubasigura ivyo nzi kuko sinomenya umugambi wose ko sije nawuzanye, ivyo ntatahuye nabo nkabashikiriza ababisumbya bakabandaniza aho naringejeje. Yego murakoze. Ego hanyuma mwavuze yuko mu kibono rusanzwe muhingura amavuta kandi biri mu bintu byatumye ubona yuko kumbura ivyo bavuga ko ari ivyo, kuko mu ntango bako bakubwira ati kibono kirashobora kuvamo amavuta karaba zirya ntete ko rumega byo bitizewe. Mugo uyu munsi mu mvugo bakoresheje werekanye nkaho wabyiboneye neza yuko amavuta muyaronka mu kibono guteba shikibono. Mbega ayo mavuta yoyo afise akamara kahe? Amavuta turayaronka kandi na menshi. Akamaro niko kanini nagomba kuvuga kuko ndabwo ko maze guheza ubucupa bubiri ndazi ivyo yivuga. Ivyo dufate amavuta ava mu kibono ayo bita huile organique, huile d'origine organique. Kuvuga naya y'umwimerere atabindi abacanze. Avura uburyo bubiri butandukanye. Urashobora kuyanwa akakuvura cyangwa ukashobora kuyisiga akakuvura. Inge fati nk'ukarorero uyanyoye. Igihe uyanyoye aragusohoramwo mu nda ikintu cyose cyitwa ishano. Byaba iryo watamitswe cyangwa byaye byo wariye mu bifungurwa cyangwa ibyo wanyoye mu nzoga. Uyanyoye ivyo bintu birahera. Kandi aravura ikintu bita constipation, kugumigwa. Aravura kandi n'ubukomere buba buri mu ma intestine, siritu nk'abantu baba bararishano rikabababaza mu nda guma wumva ubabara mu nda. Uyanyoye utwo tuntu turahera asubira kuba umuntu mwiza. Igihe naho uyisize aravura ikintu cyose biyita ubuntu buza ku mubiri ku ruhu utamenyerewe nk'abaga bamama usanga barisize amavuta akaba gira nabi mu mazi. Ivyo birahera. Canke ufise inkovu nyene nyinshi ku mubiri gumye kwisiga amavuta y'ikibona arazizimanganya inkovu arazizimanganya mu mubiri ukamera neza, no kuvuga arafise puissance muri yo byajeno bita kuvukisha canke ico bita melanine, uru rukoba rwacu rwirabura arashobora kurusubiza neza ahantu rwagwara meze nabi. Kandi ikindi naco ku bantu bagwaye ingwara z'ibisekera canke ibihurushi canke imba canke isi, iyo mavuta uyakoresheje birahera. Ikindi naco kuba mama afise imishatsi y'imnaturelle uyisize umumama yoba ari kare kuri iki kiganiro azogeze ndakubwije ukuri n'umugabo azavuga ati mbibiki n'umumama azoba akunda umushatsi w'umunatirere ayangana umeze neza azomubwira ati mbega wewe aya mavuta wayakuye. Yego hari ntanagurwa na menshi kuko abigurisha ibeyi iri MP raisonnable nukuri aragira umushatsi neza cyane. Hama kandi n'ibintu bita amafrottement. Amafrottement je kubatanzi ndayafise mukana nayisize byaraheze canke biga bintu bifata mu birenge uri ku wambaye ikirato kumva gumubabara sinzi ko bavyita ibimeme sinzi ngene bavyita neza usize kuko ava muri dushu gasiga ni miss 3 uba uhejeje cyukuri. Ariko rero amavuta y'ikibono igihe uyafashe uyanwa uyafatana précaution. Il faut prendre ça avec précaution. No kuvuga ku muntu akuze abahinga bavuga yuko utarenza
ikiyiko kirya dukoresha mu gufungura kimwe ku munsi, ku mwana nawe akayiko karya gatoyi kamwe ku munsi, ufashe ukarenza harashobora kukugirira nabi, kandi birahanwa yuko yafata nko ku munsi wa mbere uri muhira ahantu hatuje, kuko arashobora kugutuma ucibwamo ico bita diare, kubera ya micafu iri mu ndiri kirasohoka. Ufise nk'urugendo urumva ko baragiye barigo. Hari n'uwundi numvise karavuga yuko rimwe na rimwe bitaba byiza ku mudamu yibungenze upfa kuyafata uko nyene, kubera ko bishobora kugira. Hari n'uwundi ejo yakavuga ambaza ngo ubuzi ngo hano badandaza amavuta y'ikibonobono, bati nayiki shambwira ko avura nimba ari indwara yitwa hemoroide. Acho nanje nari nacibagiye hemoroide, sinzi ingene bayita, gusa mu kuyivuza aho urasiga ko urana ko iba yari inyama yarya mu sinzi ingene mu majambo menshi novuga igama bo mu gisusi ba yasohotse, urasiga ko ukebuke bigasubirayo ugakira neza. Nari nacibagiye hemoroide. Mumva yuko bakunzi ba Kibonobono Media, murumva yuko igiterwa cy'ikibonobono ari igiterwa vraiment kiriko kitanga inyishu ku bibazo byinshi. Wumva yuko kiko cyavura indwara nyinshi wanashaka ugiye ku bitaro ushobora gutanga amafaranga atari make, amafaranga menshi, kandi nabo urumva yuko ku biciro bafise uyu munsi ni ibiciro biri hasi ufatiye no ku bindi bihugu. Guciriye mwo burya hari n'ikindi gikuru twibagiye yuko amavuta y'ikibonobono afise ikintu bita puissance naturelle canke puissance spirituelle. Urabona kujya kuntu amavuta ya elayo yo bita huile d'olive afise ibintu akiza do façon naturelle, mugabe bivanye no kwemera ko umuntu bakabona ko aba yasengewe, ariko ubwanje ivyo maze kubona suko aba yasengewe, ahubwo n'igitego Imana yari ifise burya bubasha bwo gukiza ibintu mugabo bihuriranye no kwemera ko umuntu naho biraba byiza gusura. Aya mavuta ikibonobono naco bavuga ati aho elayo ivuye rimwe bonobono cyo kiyavura gatatu. Navyo nyene abantu bamwe sinzi ko murabona abantu bafise utuvuta mu minwe bakaguma bisiga ngo ni yashu cyangwa bigira mu situ nk'abantu bamaze gutembera amavuta usanga bayafise, mugabo ntitwuma tuzi impamvu, peut-être no kwikingira abantu wunguka abakorereko. Urumva yuko amavuta y'ikibonobono arashobora gukora kugira ngo rimwe na rimwe twikingire abantu bunguka. Nashane bakoresheje kandi birashika, bakunda kuvuga ngo nimba ari uburyo bwa shimi butagaragara, sinzi. Nivyo amavuta y'ikibonabona arabikora, mugabo jewe kubera ntabimyemerere yanyu tabinkundira cyane, ariko gusura byumba babivuga kandi ni kuri kubuhiguma recherche nagize sesanguze nagize kuri internet, nico narakibonyemo yuko abikora. Nibaza yuko ngira nuko utari mu daza ayo mavuta, nibaza yuko ngira no babaza yoshobora kuvuga yuko hariho nabo bayarondera sinzi, ariko ngibo babaza neza yo birashika kenshi. Okay, bakunzi ba Kibonobono Media, muko mubumva yuko amavuta vraiment n'amavuta ateye ubwoba, amavuta akomeye cyane. Mbega ikibazo shanongera kubaza kubijanye n'ibiciro, mbega hari kindi kintu muko muriyumvira kubijanye nuko novuga ngo gukompara canke novuga ngo kuringaniza ibiciro mfatiye ahiwacu mu gihugu canke no mu makungu, ndavuga ibihugu bibanashaka biri mu karere kacu. Hari ishimvyo ko mushobora kuringaniza ibijanye n'ibiciro canke mwebwe muzoguma mu jewe n'abakiriyemo ndiko ndaraba kubera ari igiciro kinini kandi avura ibintu byinshi afite akamara abantu benshi. Ivyo kuringaniza ibiciro rimwe biravana na mikoro y'abene gihugu, ariko urumva natwebwe uburyo tuba turiko turashiramwo, sinibaza yuko amavuta y'ikibonobono azoguma kwiyobeye. Urabona ko n'ibintu bitera biduga, mugabo abajejwe marketing muri company no basaba ntibazoce baduza cyane ko urabiye na mikoro y'abene gihugu ngo have babura ivyiza biva ku kibonobono. Ariko jewe ndisabiye basi muzofume muri abanyene nobona mikoro yacu kari hasi, muzofume muri aba shireho utuntu nyene twiwacu ngaha aye, hanyuma musohoye hanze mushake muduze. Ariko naho mugabo nibaza yuko tugiye muri business ibyo nabyo bitazogira ikibanza kinini.
jewe ico novuga kwico ni vya bindi ibi navuga ati umuhinga w'ikintu n'ibihe zogenda baravyiga bukebuke abijejwe na cane cane abantu bajega ivya marketing baba bazi ibintu bakoreramwo hama barabikibereye yego. Murakoze, nibaza yuko two turanagera ku musozo w'ikiganiro. Bwana Simeo, nashaka unyemerere nongere nkubaze mbega inyuma iyo amavuta mutubwiye nta bindi bintu bya biva mu gitego cy'ikibonobono? Ni na byinshi ibyo nabwiwe ngaha kuri societe n'ivyo jewe ngene maze kwironderera ku buhinga bwa internet. Baravuga yuko ahantu ikibonobono kimaze gutezwa imbere cyane ni mu gihugu cy'Ubuhindi. Aho iwacu ivyo bavuze kandi biri ni muri ya maproje umuvisionnaire yavuga harimo no guhingura ifumbire ufatiye ku kibonobono. Ikibonobono burya abatakizi ni ifumbire yigenza iraho kuva ku muzi gushika kwibabi ni kuvuga ijya n'ifumbire. Aba bavuga bati ufise ibiro 200 by'ikibonobono, ifu y'ikibonobono no kuvuga igiti giseye najya amababi n'ujya munsi wavuye ngo twakuyemo amavuta, ubifise ibiro 200 urashobora kuronka umwavu ungana n'ibiro 100 dufatiye ku dukoresha mu Burundi wa fomi. Ego baravuga yuko ivyo bironka kuko by'abafomo urabona katari organique uracantse n'ibindi. Mugabo twebwe ivyo dusanzwe uwo mwavu bariko baravuga ni organique 100% organique. Rero tugomba kugushikira urya baravuga ko ibiro 200 byoronka ibiri 100. Urumva kari agahiye turyamanye. Baravuga kandi n'ibindi bivamwo nayo nayavuze mu ntango amavuta y'amamoteri. Baravuga kandi ko havamwo igitoro. Baravuga kandi ko havamwo amavuta ajya abamama bisiga mu gukoresha kuri verni bisiga mu mushatsi najya basiga ku nzara n'ibindi byinshi bivamwo ntibagiye isabune y'ikibonobono iryo naha narabonye ko barikoze. Mugabo kubera riba riziyimbye babonye yuko oca bihutira gushira imbere amavuta kugira abantu bamenye muga n'isabune riravamo kandi giza kandi rivura ibintu byinshi. Ego murakoze. Bwana Simiyoni, ego okay, uyu munsi hari abari kwadukurikirana kumbure banezerejwe n'ano makuru muduhaye. Ego mbega ikibonobono uyu munsi murashaka kukirima mu bisanzwe kirimwa gute? Ikibonobono mu kukirima urima ku metero 2 kuri 2 nuvuga ni carré. Carré bayita ikwadrato zivuga imezi muga n'igihe ubu udashaka gutera ikintu kindi mu iyo ndimo mu gihe ubu ugomba guteramwo ibintu kuko n'igiterwa kibana n'ibindi biterwa byose ibigori ibiharagi yamateke ibiki nariga rifumbire gishaka ubwo gitera gifumbirana bya bintu ugasanga kimeze neza muri ivyo. Rero ugomba kugiterana n'ibindi uriyumvira w'intambwe ugomba kuzoteramwo. Mugabo uvuga ati ngomba ngira umurima w'ikibonobono gusa kuko gikuze kiraba igiti ni ku metero 2 kuri 2 kandi cama ku mezi 5 ahantu hashushe ahantu hakanye ku mezi 6. Mugabo kikabaho ubuzima bwacu mubanye ubwo ati kirashaje tugisubirize ibyo tugikoramwo wa mwavu navuga ku myaka 4 canke 5 ico twe dusange turima aha mu Burundi. Mugihe hari ivyo barima handi bita ama hybride gusanga byabarahinga mu bundi buryo bishobora kumara imyaka 2. Ego murakoze. So mbega biyoroshe yuko umuntu ashobora kwifatanya namwe akaba umwe mu barimyi b'igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi? Birashoboka kandi nivyo turimo bimwe nakubwira identification et sensibilisation nico gikorwa turiko turakora kugira umuntu wese azovuma reka kwinjira mbwara bibwiwe mwiki gihe bivanye na vision y'umushefu wacu David ari yatuzaniye umugambi ariko aratwereka niyo migambi 32 zoza bukebuke. Turipfuza yuko twoshitsa ku bantu miliyoni bitwa abanyamitahe bikibonobono ariko siko kuvuga yuko nabandi bazoba bakumiriwe ariko abo tubashikanye ko
turabona yuko ya migambi 32 ishoboka mugana aho batoshika ntibisobanura ko imigambi izoba mugabe izoca bitwara igihe tutoba twarateguye ego mu kwinjira ubu ni 12 gusa mugani bisobanura ko tuzogumaho oya ko dutera imbere niko n'umutahe ukura harashika nk'umuntu azoza mu myaka iri imbere canke mu mezi ari imbere kaza bamati umutahe ni 50 mugubu tuvugana umutahe ni 12 vy'amarundi umwe muguragura imitahe ushaze ugomboragura imitahe 100 no kuduga na mikro yawe kandi kiri nibagiye ushobora kuronka imbuto z'ikibonobono utabanje kuba umunyamitahe kuko baziguha bisunze ikintu muri logiciel bita matricule iyo matricule nayironka umuntu amaze kuba umuntu wawe yego murakoze bwana Simeo two turarangiza ikiganiro cacu kandi by'ukuri turako turahimbagwa n'inyishu ko muraduha twemerere rero yego nk'umwe mu banyamitahe muri yo mu bari bikibonobono mu Burundi umaze kubona ingene wabijemwo ukabona ingene wabibayemo ukabona naho bigeze uyu munsi hanyuma kandi ukabona niyo miko muravyo nakahe kamo wotera abandi avuga ugwaruka banashaka n'abatarugwaruka abakuze ko nibaza yuko ari umugambi wa bose bega akamo wobatera nakahe muri rusange imbere yuko ndabatera kamo ubwa mbere ndakengurukira umuvizioneri wacu David uko yari kwikebukanya n'abanyamitahe bakomakomeye abantu bato bakadushira kure canke bagafata umutahe ati tubushize ku bihumbi amajana canke miliyoni hakinjiramo abanyamitahe gusa bakomakomeye mugawe kubera iyo ntumbera afise yuko corimwa n'abantu bose kandi kigira agaciro mwene gihugu acirimire agishore yongere kandi akidandaze inyungu zose zibiziwe kw'ivyo 12 umuntu wese avyumvamwo kandi abona yuko yobikora amafaranga menshi yo kwinjira hama muri ya ntumbero yuko twubaka ya etage izojamwo inivo 32 no hamagarira umuntu wese kuzana ibuye umusenyi igiki ibi nabiriya kugira ngo tugire umushinga ukomeye hama tuduze ibintu bigende neza ego ahandi hoho tubitereranije ukabona inyungu za naka bizotugora ingene twubaka ikintu gikomeye mu Burundi kandi murazi yuko bugirigiri bugira babiri kandi ngo ushaka umuce ngacika ijoro ngo ushaka umubira nawe ngabirakuye ego bisanzwe uriko urahamagarira abandi kugira ngo mushiringo uvu hamwe kugira ngo bigende neza na cyane dushigikire iryavumewe n'umuvyeyi wacu nyene ishubahiro umukuru w'igihugu yuko tukwiye gukora cyane ugwaruka kugira ngo igihugu cacu mu mwaka wa 2040 kibe igihugu cifashe mu mwaka wa 2060 kibe igihugu giteye imbere gose rero murakoze gatubashimye ku mwaritabye akamo kacu kumbe nibaza yuko no hanyuma tubakeneye muzotwita muje munkeneye nababwiye aho sanzwe ndangurira imirimo ya minsi yose kandi naha kuri biro rimwe nta kwezi kohera nahaciye kuko rimwe mutwo sangwe niko ndafundika ndashobora kwaca ndengana munkeneye nzobitabana akanyamuneza kandi namwe ndabakengurukiye kwa akanyamuntu hije kugira ngo soba kari ku mutima bikanye ivyo maze kumenya mu kibonobono mu abana bariya nkabantumirira nk'umuntu yafise amakenga mwiki na kiriya yihangane kuko nta uvuka rimwe ngo uzuri ingobyi kandi burya nababwiye ikintu jewe mu buzima bwanje cyo ntashoboye gutahura ndagihigiye igihe cyo nyene kiratunganya ibintu ku murongo ugasanga ibintu bigiye neza yego namwe ndabakengurukiye reka tubashimire yego murakoze cyane rero bakunzi ba Kibonobono Media twari kumwe na Simeon umwe mu banyamitahe muri mu muryango w'abarimi Kibonobono mu Burundi none aratugana ibitari biki rero ico tubasaba gerageza musangize kino kiganiro abandi bagenzi banyu hirya no hino abari mu gihugu bari hanze y'igihugu le diaspora mu gihanehane kumbure tumenye ano makuru duhawe na Simeon kandi hanyuma tubasaba kugira like tubasaba kugira share tubasaba kugira na subscribe tutibagiye na comment ciao